Ndabaramukije mwese shuti banywanyi bacu mukunda kandi mugakurikira amakuru n'ibiganiro dutambutsa kuri chaîne yanyu ya Isange TV. Chaîne ibashikiriza amakuru n'ibiganiro biba bigezweho kandi biba byakuba amatoza mu rurimi rw'ikirundi. Ndabahaye mwaramutse, abandi ndabahaye mwiriwe bivanye naho muherereye. Iri ni iteka n'umunezero ntangere bigusubira kubana namwe banywanyi bacu mukunda kandi mugakurikira amakuru n'ibiganiro dutambutsa kuri chaîne yanyu ya Isange TV. Chaîne ibashikiriza amakuru n'ibiganiro biba bigezweho kandi biba byakuba amatoza mu rurimi rw'ikirundi. Ndabahaye mwiriwe, abandi ndabahaye mwaramutse bivanye naho muherereye. Iteka n'umunezo ntangere y'usura kubana namwe banywanyi bacu mukunda kandi mwakurikira amakuru n'ibiganiro tubandanya agushikiriza. Reka rombaye kaze amakuru yacu yo kuri isaha akaba ari amakuru abayiriwe avugwa mu mihinga itandukanye ndetse no mu bisata bitandukanye, haba muri politiki, mu nkino, mu ndero, mwiperereza, mu gateka kaze na muntu, makunguye kuri ndetse n'andi makuru yose habazendutse avugwa ijya nino. Ndabahaye kaze rero amakuru yacu yo kuri iyi saha akaba ari amakuru na cyane haraza gushimikira ku ngingo nkuru zikurikira. Mu gisagara c'ubutunzi Bujumbura ibara risubiriye kugwa, umusirikare agandaguye abantu 4 ndetse umwe akaba amuciye ibihimba vy'irondoka, ariko akavuga ko ari nundi mukenyezi yoba aciye umutwe. Ariko amakuru duhaye n'amasoko yacu natwe n'ubu kandi bamwe mu banyagihugu baciye bifatira ku gahanga wo musirikare nawe akaba aciye agandagurwa bivanye n'ivyo yaramaze gukorera abanyagihugu bwa mu gisagara c'ubutunzi Bujumbura. Umukuru w'igihugu c'u Burundi rero Evaristo Ndayishimiye biramuyobeye cane, gifashe ku munwa abuze ico asigura bivanye n'ivyo umusirikare amaze gukorera abanyagihugu b'u Burundi ngaha mu mugwa mukuru w'ubutunzi Bujumbura. Ayo makuru mu kanya ku buryo bw'idonido turagaruka atuyabashikirize. Turaza kunyarukira no mu yandi makuru ariko aravuga ko hoba hari umumenyesha makuru wa RTNB yoba yapfunzwe. Turaza kubashikiriza ivyo ariko aragirizwa. Turaza kandi no kunyarukira mu nkambi y'impunzi ya Nakivale muri Uganda, aho ndetse abarundi 3 bo bamaze kugandagurwa ndima bimenshi ariko arakorerwa muri iyo kambi y'impunzi ya Nakivale. Mu kanya ku buryo bw'idonido turagaruka tubibashikiriza, nimujye kuri imonesha kuri yanyu mukunda cyane mwe rudende ya Isange TV. Ico ndakwibutsa ibuka gufyonda suivre, partager ndetse na s'abonner kugira ngo tubandanye kubana amakuru y'ibiganiro tuba tuko turashikiriza kuri imonesha kuri yanyu mukunda cyane mwe rudende ya Isange TV. Ndabaye kaze rero mu makuru yacu ku buryo bw'idonido tugira tugaruke kuri izi ngingo zikurikira. Mu gisagara c'ubutunzi Bujumbura ibara risubiriye kugwa, umusirikare w'u Burundi wo mu ngabo z'u Burundi FDNB akaba hagandaguye abanyagihugu 4 ndetse bikanavuga ko bari n'umukenyezi yoba aciye umutwe. Gusa amakuru aturuka mu gisagara c'ubutunzi Bujumbura haravuga ko uyu musirikare nawe abanyagihugu baciye bamwifatira ku gahanga ndetse baciye bamugandagura nk'uko abanyagihugu n'ubundi mu makuru batuhaye babidushikirije baciye babisigura neza. Uyu musirikare kandi bivuga ko ngo yoba yari yazinutse ngo ajya mu bunywero, aho ndetse ngo yari amaze kwihereza ibiyayura mutwe, kandi navyo vyatumye rero agandagura abo banyagihugu ngo bivanye nuko bari batanguye gusomborotsanya. Abanyagihugu nabo ngo baciye bashavura cane, baca bifatira ku gahanga y'umusirikare nabo ngo baca baramugandagura. Inkuru ishavuje rero mu mugwa mukuru w'ubutunzi Bujumbura, ubwo abasiri umusirikare umwe ndetse n'abanyagihugu 4 bakaba baciye bahasiga ubuzima, nkuko amakuru n'ubundi dukura ku rubuga ngaha mu mugwa mukuru w'ubutunzi na cane ababashije kuganira n'imbonesha kuri yacu babandanije babidushikiriza. Mu yandi makuru kandi ngaha mu Burundi hariko haravugwa ihagarikwa ry'umumenyesha makuru wa RTNB agacerere mu bimenyesha makuru vyo mu gihugu cacu c'u Burundi. Bujumbura kwa 3 Nyakanga uyu mwaka umumenyesha makuru Marius Muhirwa akorera mu gisata c'amakuru c'insamirizi inimbonesha kure y'u Burundi RTNB yarahagaritswe kuri uyu wa 3 i Bujumbura umugwa mukuru w'ubutunzi, afungiwe mu gasho ka hagati mu gisagara kubwo amakuru yegeranyijwe n'imbonesha kure yacu. Ihagarikwa ryiwe ntirivugwa ko n'ibimenyesha amakuru vyo ngaha mu Burundi, bigatuma ndetse haba umwitwarariko kubwigenge bimenyesha makuru muri ico gihugu. Marius Muhirwa yahagaritswe mu gihe ngo yari yitavye umutahe w'igipolisi ugira 2 mu kiringo c'imisi 2 gusa. Yoba kandi yarabimenyesheje abamukurira ngo buri mwanya yitavye umutahe mu muhamagaza. Abajijwe umuvugizi w'ubushikiranganji bw'umutekano Pierre Nkurikiye aremeza ihagarikwa ry'uwo mumenyesha makuru, yemeza ko ariko ngo akurikiranwa ku caha c'uruyeri.
Kubwo bivugwa mu gipolisi Muhirwa ngo yoba yaratoye amafaranga angana n'imiliyoni 4 z'amafaranga y'amarundi yahawe n'umuntu ngo yemereye ko azomuronsa akazi ko kwigisha muri leta. Uwo muntu ngo yoba kandi yaritwaye inyuma yo kubona ko ivyo yemerewe bitariko biracirwa mu ngiro. Imunesha kure yacu ntiyashoboye kandi kumenya niba ivyo igipolisi kivuga ari byo cankwe bitari byo. Ico kintu gisa kandi nuko ngo cirenganije cyane kuko nticavuzwe ko mu bimenyesha makuru bagenzi biwe nubwo ngo ari umumenyesha makuru wa leta nta nkuru nimwe yiwe ngo yaciye kuri RTNB canke ibimenyesha makuru vyo mu Burundi kuri beshi ngo birinze kugira ico bashikirije. Agacerere gatuma kandi hibazwa byinshi abamenyesha makuru twabajije ariko badashimye kwidondora bavuga ko ari urubanza rw'ivyaha basubiramwo amajambo y'igipolisi mu kudaha agaciro ivyo opfungwa. Ariko kandi kubw'umwe mu barongoye ikimenyesha makuru cigenga yavuganye n'Imunesha kure yacu avuga ko aho gacerere gasigura ukwanka gukora amakuru kwimbitse. Ni kwanka gukora inkuru niko kwikwegera umuriro ubwawo. Ibimenyesha makuru vyagirizwa kuba ngo ijwi ry'abatagira aho bavugira bariko ngo bubaka igihugu kimeze gute mu gihe batubahiye bahoka ngo no kuvugira mugenzi wabo, niko agaragaza umubabaro. Amashirahamwe aharanira agateka k'abamenyesha makuru nka CPJ Committee to Protect Journalists yashikirije umwitwarariko ko waryo ngo kuri iryo hagarikwa ry'umumenyesha makuru nubwo atavyishi araronka kuri iryo opfungwa. Icuka ivyo ngo bibayemwo gisanzwe ngo kitameze neza kubimenyesha makuru byo mu Burundi. Urutonde mpuzamakungu rwa RCF rwo muri 2025 kubimenyeye ku bwigenge bwo kumenyesha amakuru rushira Burundi ku mwanya w'125 ku bihugu 180 bikerekana ko Burundi bwasubiye inyuma ibibanza 17 byose kuva muri 2024. Urwo rutonde kandi rwerekana ko uburyo abamenyesha amakuru bariko barakoramwo umwuga wabo mu gihugu bugoye cyane. Mugihe kandi hutungane butareza canke ngo bwagirize icaha mu Marius Muhirwa aracari umwere, ariko agacerere k'ibimenyesha makuru gateye amakenga kubwigenge bwo kugushikiriza ivyiyumviro mu Burundi ndetse n'ubushobozi bw'abamenyesha makuru bwo guharanira agateka kabo bafashanije no muri ibo ubwabo. Naho mu ikambi y'impunzi ya Nakivale muri Uganda abunguruza abantu ku mapikipiki bashika 4 baramaze kwishwa mu kiringo c'ukwezi kumwe gusa. Amakenga muri iyo kambi y'impunzi yabaye menshi. Wa gatatu Nyakanga uyu mwaka ikambi y'impunzi ya Nakivale iri muri district ya Ishingiro mu bumanuko bushira uburengero bwa Uganda iriko irahungabanywa n'urukurikirane ubwicanyi bukorerwa abunguruza abantu ndetse n'ibintu ku mapikipiki. Abacika 4 barishwe mu kwezi kwa Nyandagaro, harimo ndetse impunzi 3 z'abarundi kubwishira hamwe ry'abunguruza abantu n'ibintu kubw'amapikipiki. Ubwo bwizi bwa nabi kandi butuma haba amakenga mu baba muri iyo kambi bavuga ko umutekano ubandanye utosekara cane cane kubijanye no kwiyunguruza ku mapikipiki, kimwe mu bituma impunzi zironka udufaranga two kwibeshaho. Kubw'intahe twegeranirijwe abamotari barenga 10 baragiriwe nabi mu kiringo kidashika ukwezi. Amapikipiki 5 yaribwe n'abantu bataramenyekana. Ubugezi bwa nabi bwa nyuma bwarahungabanije umutekano. Ubugezi bwa nabi bwa nyuma bwabaye mu ndwi iheze bukaba bunateye ubwoba. Ibaze umumotari yaciwe umutwe, ibihimba vyiwe vyirondoka, twamuhamvye uko nyene, niko umwe mu baserukira abandi avuga. Bagenzi biwe bari base kumufuba imbere yuko ngo haboneka ibihimba vyiwe vy'umubiri. Amatohoza yatangujwe, abatari bake mu bikekwa barahagaritswe. Igipolisi ca Uganda caratanguje amatohoza yatanguye abantu 3
barahagarikwa i Kampala mugwa mukuru wa Uganda. Ubwo amakuru menshi abo bikekwa ngo boba bafitaniye ubucuti na bamwe mu mpunzi, ariko abategetsi ntibaravuga ico babivugako. Ariko amapikipiki arenga 200 n'iparati zayo ziteye amakenga byarafashwe mu mpera z'indwi iheze muri district ya Ishingiro. Abandi bantu babiri barahagaritswe muri uwo mukwabu. Amwe mu mapikipiki yafashwe ni abamotari baheruka kwigirirwa nabi, umutekano ugihungabana inyuma y'ikambi. Ivyo bitero kandi vyabaye cane mw'ijoro inyuma y'ikambi mu bice bidacungerewe cane. Bamwe mu bunguruza abantu n'ibintu badoma urutoke ku miyabaga yo mu miryango y'abasangwa, ariko nta vyemezo bihari. Kuri ubwo bwicanyi bukurikirana, ishirahamwe ry'abunguruza abantu n'ibintu ku mapikipiki risaba ibihano vy'akarorero ngo kubakora ubwo bubisha, ndetse ngo rigasaba kandi indongozi gutsimbataza ibikorwa byo kukizura mu ntumbero yo gutsimbataza umutekano muri iyo kambi. Humvikanywe gushimangira ibikorwa byo kuba maso mu kurindira ingingo ziboneka. Abajejwe intwaro muri iyo kambi basaba kwirinda gufata ingendo mw'ijoro, gukorera mu mugwi mu gihe bishoboka, no kumenyesha igipolisi inyifato yose kibe biketse ku ndongozi z'ikambi. Ikambi ya Nakivale irimwo ubu impunzi zirenga 150, harimwo abarundi baba 33,000. Ubwo bwicanyi kandi bwisubiriza bushira mu bwoba n'ikigandaro abayibamwo, bukanerekana kandi bugira kandi ingorane zijanye n'umutekano mu mpunzi zisanzwe ziri mu ngorane zitandukanye. Mu yandi makuru kandi tuyasojereje kuri ko birakuvugwa muri Republika Iharanira Intwaro Rusange ya Congo. Umugwi witwaje ibigwanisho wa M23 wongeye gutora ibigwanisho ndetse wongeye gusakiranya n'igisirikare ca leta ya Congo FARDC ndetse n'imigwi itwaje ibigwanisho bafatikanyije guhangana, harimo umugwi wa FDLR ndetse na Wazalendo n'igisirikare c'u Burundi FDNB. Amakuru aturuka mu ubegereye nuko Uvira kuri ubu ngubu yoba iriko iraberamo imigwano idasanzwe. Igisirikare ca leta ya Congo FARDC kuri uyu wa gatandatu igenekerezo rya 6 Nyakanga uyu mwaka hazundutse humvikana imigwano hagati y'igisirikare ca leta ya Congo ndetse n'umugwi itwaje ibigwanisho wa M23. Abasirikare bashika 5 bo mu gisirikare ca leta ya Congo FARDC bahasize ubuzima, ndetse n'abandi basirikare babiri bo mu gisirikare c'u Burundi FDNB nabo bakaba bahacize ubuzima. Gusa amakuru dufite ku rubuga nuko ingabo z'u Burundi kuri ubu ngubu ngo zaba zamaze guhunga bivanye nuko ngo zamaze kugabwa ko igitero kuva mu mpera z'umwaka 2021. Umugwa M23 usubiriye gufata ibigwanisho uramaze kwigarurira ibice bitandukanye muri Republika Iharanira Intwaro Rusange ya Congo, nko muri Sud Kivu ndetse na Nord Kivu, ibice na cane vyiganziyemwo ubutare. Republika Iharanira Intwaro Rusange ya Congo kuri ubu ngubu umutekano wasubiye guhungabana. Abanyagihugu itsinzi bahungiye mu bihugu bivanye bitandukanye harimo ndetse n'u Burundi. Gusa impunzi ziri mu bihugu bitandukanye za Congo zikaba zifise ingorane zitandukanye. Umugwi wa M23 wagiriza Republika Iharanira Intwaro Rusange ya Congo kudashira mu ngiro ivyo bemeranyijwe. Gusa leta ya Congo yagiriza umugwi wa M23 gushigikiwe n'igihugu kibanye c'u Rwanda mu guhungabanya umutekano mu buseruko bwa Republika Iharanira Intwaro Rusange ya Congo. Nubwo ivyo ngibyo byose leta y'u Rwanda idahengeshanya guhakana yivuye inyuma, ikavuga ko hatayihuriye n'umugwi witwaje urwanisho wa M23 mu guhungabanya umutekano mu buseruko bwa Republika Iharanira Intwaro Rusange ya Congo. Reka rero shimire mwese mwari kumwe natwe mu makuru n'ibiganiro twari turabashikiriza kuri iyi saha. Tuwe dusosere ngaha turaza gusubira mu makuru araza akubageza uko. Gusa mwibuke gufyonda suivre, partage ndetse na s'abonner kugira ngo tujye tubandanya kubana mu makuru n'ibiganiro tuba turiko turabashikiriza umwanya n'umwanya. Reka shimire rero mwese mwari kumwe dukurikira muri mu micungararo igize igihugu cyacu cy'u Burundi, abariko baradukurikira bari mu bihugu bibanye bitandukanye, bari mu makunguye. Kuri mwese ndabashimiye kuba mwari kumwe natwe mu makuru n'ibiganiro twariko turabashikiriza, tutibagiye abadukurikira bari mu makungu bijya kuri mwese ndabashimiye kuba mwari kumwe natwe. Reka rero mbabwire ko amakuru yacu tubaye tuyasozereye ngaha, turaza gusubira mu makuru araza kubageza ko kuri no mbonesha kuri yanyu mukunda cyane mwe Rudende ya Isange TV. Amakuru yacu yo nagasaga.